urambwira ndagufasi utanguye kichona kwica gifise taesha kibone cicaye kudadadeki zogutamwa nuzogiri wasi takupa mapenzi sohokane vye muri penzi jendi hadoka uhigikashi kugurira imodoka urikabo babeshi piga makofi tafadhali piga makofi nimba ushaka kuja out nimeo ya konte nagusuke mwakanoti nana nagasundi bose completa no babiyo nana oya torio nana kimwe wagwa rino yaragiye quelque part ahandi hantu aba rino education akunze kwandikira muri studio asohoka hanze gatoya akafata akayaga hanze yandikiye henga ngaho kandi ubona ko tuse espace nini yandikisha yandize ngaho hejuru muri etage aduga ngaho arabanza ari inspire gatoya yumvise idea yaduze ari hejuru niyo yagiye kwandikira yamaze iminota ingahe yasukabanzeyo nimba yamaze mwayimana gute ari nka 20 amaze yo 20 minutes master kisha kunda kwandikira muri studio gusa nawe mu mayena yarabanje ari inspire gato yacarabanza arasohoka master nawe sinzandi yaciye agira bagiye ahantu hatandukanye umwe yagiye rinoji yaduze hejuru master nawe sinzandi ahantu yagiye gas duse espace nini gaho umuntu ashaka kwinspire aja nahandi we nka producer ubonye bacomotse wiyumvire bwatabacama Ciye mbandanye no concentre mental kuko unani nzi ko umwe wese mu mwanya agiye kuzana ikintu nje navuga ni ifo ko bagiye kuzana ikintu ifo ko nanje basanga ko fisi ikintu sana nanje ndi tayari ni wasanzemo ariho aragasoka avuga kije gatangura naciye ndagakubita muri none natangiye guhama process nakoze ye bagashizeko yacu basara kabisa Lloyd TV. Oh yes, 1 2 everybody. My name is Radio. This is Lloyd TV in the place. You know what it is. Yes, in Mr. Radio, I'm back again. Nagaterero. Hamda kugira byinshi muri entertainment. Hamda kuzanira aba hitmaker. Kuri micro ya Lloyd TV. Ready easy gentlemen. Kora like na comment kugira ngo uzurabona professional interview. Uzurahabwa update news. Yes, reka ndakuseje kumva kuri micro. My name is Radio Promoter. Papa promoter bose mu gihugu ata papa na mwana kugira beho umwana habanza akubaho papa kuri kamera kumena pasi cameraman niwatuma image ibona imeze fresh sana niwatuma sound uyumva imeze neza cyane bya atari yes no munsi remeze gute turi muri Master Music kwa Masterland turi kumwe n'umusaza wamwitwa FID cyangwa mute Feed Blow Hitmaker yakoze imizigo myinshi yakoze indirimbo nyinshi zakunzwe yakoze zimwe mu ndirimbo zatumye tumenya abasani bamwe bamwitwa FID wagwana my brother meze neza cyane kiri gute papa ndyohewe cyane meze fresh gose bariza abakunzi ba Lloyd TV bati ibintu bimeze gute abakunzi ba Lloyd TV bwa mbere ndabaramukije ndabamaze ati ngaho bimeze gute twe ngaha tumeze fresh tukuma tubaha ibintu bishushe cyane kabisa ibindi mu gikoni birahari mu gikoni bavugana impande yiwanje no bita mu gikoni yes twaje kumutemberera muri studio gatumenye mbega nihe system ari karakoresha nyuma yo gukora imizigo myinshi yakoze indirimbo nyinshi zagiye zikundwa z'abarindi benshi bagiye bari hit hano mu gihugu cy'u Burundi ariko imbere ko tujya ngaho kwanza umunsi wagenze gute kuri FIG no munsi nabyutse neza nabyutse ndabanza ndasenga mu mejeje gusenga ndavuga ati kagende ku kazi nashike muri studio nakoze instrumental nakora mixage ikindi gisasu gishasha ngira ndabatemo cya master nyene oya cya master n'undi mu artiste yo
sinomvuga ubu nyene oya ahubwo kumuvuga nta kosa ahubwo ikibazo nuko uvuga mushasha ni surprise kuko indirimbo afise irakaze cane Mm. irakaze cane yes kabisa ariko bavuga ngo abasani ntimuzi gusenga birashika nawe ugasenga nta muntu reka gusenga kuko Mm. impano mfise Mm. ndayikesha uhoraho Mhm. vyose mfise ndabikesha uhoraho Mm. nico gituma ntegerezwa gusenga nkayishimira Mm. nkanasengera n'abandi yeah. iyo uriko urasenga ibintu bitanu urashobora kwibagira mu gusaba imana n'ibihe Ikintu ca mbere ni ukwishimira Mm. ukumva meze ica kabiri ntibagira Mm. ni ukwisaba iherezo ryiza Mhm. ica gatatu ntibagira ni benediction mu buzima bwanje ica gatatu Mm. ni guhezagira ibikorwa nkora Mhm. ibikorwa nkora vy'ishagi biba vyashitse kure biba Mm. vyasengewe Mhm. yeah. yes kabisa mwavyumvise rero ko umunsi uba umeze neza kuri FIG akubwira ati jewe ndiko ndasenga hari ibintu bitanu ashobora kwibagira mu gusaba imana kugira ngo ibintu bigende fresh bya atari by the way tukiri ngaho my brother rero long time mzee baba iminsi myinshi cane long time kabisa ariko mwiyo long time wakozemo amabombe je naguma daraba nipowe ndavuga ati bombo class abandi baca bavuga ngo wazanye inganga ko niko abantu babatizera imana niko baca bavuga ngo akadawa nagume kwa itanisha ngo akadawa akadawa burya abantu barakizera gusumba imana sinzi ye abantu benshi barafise iyo babonye umuntu akoze ibintu biri fall yeah. bakumva ko adashobora kubikora nyene nkawe nyene bakumva ko umenga hari izindi energy zo ku ruhande why not umuntu ni munini murashobora gukora ibintu bigutangaza bro biye bintu uravyemera by'akadawa hirya ahubwo nasanze abarundi benshi batizera imana abarundi benshi twizera kubera babitubwiye ngo twizere kubera twabivukiyemwo umuntu agiye muri studio akoze igisonga mbene urumva ko artiste benshi bakunze kuza baravugana ngo naka ngo araruga ngo naka araruga ngo arakoresha ibintu mais par contre si byo na gato ahubwo nasanze ari ugutinya umuntu nk'akarorero ugasanga nka Fernando canke Dramatic akoze agasonga k'agahiti byaragiye ahantu je kuganje umufumo wiwe ngo naciye ntahura yuko abarundi benshi barizera ibi ntazi gusumba imana gusa imana niyo tuguma twerekana imbere ariko mu mutima kenshi sivyo ico kintu ndamaze kukibona je nanje ninzeye imana tu nta peut-être nimba ari dawa ni dawa y'imana dawa y'imana kabisa yuhoraho rurema kabisa mu ndirimbo maze gukora niyo ndirimbo uvuga ati kabisa iyi jewe na jewe harigenda yumviriza ngo vumenga sije nayikoze byose jewe je shaka imwe gusa uvuga ati iyi ndirimbo na jewe ndayumvirije haraho numva umenga sije nayikoze gusa ico umenya co ndakubwira secret ku producer ku ikintu gihari ikintu gitangaje donc nk'abajya abantu bakopya indirimbo ari nk'abantu bari numva bakopya indirimbo ziwanje ndashobora kumva indirimbo kavuga ati sije nayikoze gusa akashobora kubaho nk'indi ndirimbo igitanguye burya son yaciye ngaha mu mutwe wanje ivuze gusa ca ndayidetecta directement gusa indirimbo kenshi nakoze nkumva kenshi ntibidepanda na jewe bivana n'uartiste ukuntu aba yaririmbye fresh gaca bimacinga kuko indirimbo nta ndirimbo nimwe negisha yaba imo underground yaba imo uriya aranje nyene ukayikora nyene nk'umuntu ariko arayikora nico gituma ni indirimbo nyinshi cane indirimbo nyinshi zindyohera rinda kuziraba gusa mu mwanya ndoshobora kuvuga iri igizweho mu mwanya ni nta na kimwe ya Masterland na Linoji umva ukuri twiri ngaho nyene my brother ndashaka utore gitari sasa turirimbe gatoya nyine twumve ko na producer babazi kuririmba rega hari abantu bibaza yuko umu producer akora ibintu kubera atazi kuririmba hari umu producer twe turaririmba ahubwo hari umu producer usanga asumbya kuririmba mu artist uvana ndiganda batemwo acha akubwira ube element rero gusa je iju irangora cyane kenshi muri studio abartiste turahana ama idée nabyo ati rimba uku gusa square tutaba turirimba kenshi usanga
experience yo kuririmba bari aba producer benshi uzabumva hari ukuntu bavuga ko baba baraciye muri eglise mbega FIG nawe yarigeze kuba muri eglise nundi yo deja uririmba muri eglise wasindirimba muri eglise gusa byarigeze gushika ukajya kuririmba muri eglise muri chorale ego umva reba aba artiste bose ni ngombwa bace muri chorale hafi ya bose igituma benshi niho hantu batangura kuronka access kuri music barashobora kuja muri chorale bakiga ama instrument je nka instrument niho nayigiye wayizigiye ingana gute donc n'ubuzima sino precisa gusa ni kuva nkiri muto rero natanguye kuvuza guitar ndabandanya ndavuza piano kugira ntangura gukora production kugira utangure gukora na Masterland byaje gute Masterland twarahuye mwahuriye he ninje kuri studio iwiwe ninje kuri studio ahubwo nabantu narunki nakoreye instrumental ico gihe ngitangura just nakora mixage nakora instrumental aca ndayirungika umu producer yitwa DJ4 DJ4 cha iramushikira muri Master Music beat baramva iki beat gikaze vraiment gati tumujene nindega mu tumuntu ninde vraiment ico gihe rero ko yaje n'abandi concentre cyane sinatembera gose usanga home ni machine ni concentre cyane ariho wari yatangiye kumvisha ndanamushimira hari yitwa Claude kikando ncamushikira amenye ko namushimiye cyane yatangiye kumvisha naho uzi twarabana aho mvuka twarabana muhira hafi aho mvuka je mvuka i Bururi twarabana arambwira ati urafite impano ya production kandi akwigisha ico gihe acirambi bikenewe byose ndaja ahantu ndi concentre nari nakoze izo instrumental rero zirashika ino town avuga ati gusa je nari sanzwe nje no kwishuri nari nca numva barandondeye ndi yakurondeye like Masterland yarandondeye wabonye gutelefone yeah waravuze ati bituganje amagutelefone turahura turayaga sanga turahura ivyiyumviro byinshi no kuca dukorana nyine n'ibindi byinshi niyo naciye mbandanya nivuriwa gose nivuriwa nabandanje niga no kwiga sindibirahera mbandanya niga no buracika ndacika nta na kimwe maze nta na kimwe yes twende sasa rero twiri ngaha nyene atuvugize gitari gatoya imwe mu ndirimbo ijya ndirimbo ni Vilesi papa igisangira ryoshe na kimwe irikira kora just nimwe mu ndirimbo navuga ko irikira trendinga sana turaza kugaruka ku byino ndirimbo gatoya ariko ndashaka wanze umvugize gitari gatoya tuyiririmbe gatoya cameraman urazi kuririmba na nimba ushaka kuja out nana kimwe twende sa rero kuri verse ya mbere kwanza kwicanasha kavuze gose akagitari kumvikane papa urambwira ndagufasi utanguye kwicanasha kicho na kwica gifise taesha kibone cicaye kudadadeki zogutamwa nuzogiri wasi takupa mapenzi sohokane vye muri penzi jendi hadoka uhigikashi kugurira imodoka unikabo babeshi piga makofi tafadhali piga makofi nimba ushaka kuja out manimeo ya konte nagusuke mwakanoti nana nagasundi bose completa no babiyo nana oya torio nana kimwe wagwa yes ni hit yes dusubire kuri ino ndirimbo gato ya my brother dusubire muri studio ino ndirimbo like ni indirimbo yatanguye gute projet yatanguye gute projet indirimbo navuga ko yaje ivuye mu ijuru
mu buryo bwa gute like twarinjiye muri studio tutazi ico tugiye gukora. Yeah. wewe na master na Rinoji Twatanguye na master. we yari na master nende gusa. Yeah. Uwo munsi muravuga ati muri panga akazi muravuga ati today no munsi twokora akantu. Byari preview ukavuga ati il faut qu'on sohora gihe kanaka. Hanyuma turaja muri studio. Nta idea yari afise, nanje nta idea nari mfise. Hanyuma sinzi ukuntu dutanguye. Ndavuze piano gatoya. Mvugije piano donc ari gihe kenshi abantu bavuza ama instrument bashaka kuja kuri piano atazi ico agira avuze. Mvugije gatoya. Hamaze numva we idea yatibutse uko nyene. Ndamubwira ati none bwambere natangura ndamubwira ati none kwako kantu kumenga kumenga no munsi turarusha kuko bwari bwije ngo ya nta na kimwe tuwe jako tukore abuze ko nta na kimwe canangwa kuvuza iyo piano rero sano batangwe kuvuga ngo nta na kimwe acabisha muri melody ivuga ati ndimo ni biyo nyene ibintu dusanga vyaryoshe nta na kimwe acaguma karirimba uko nyene tubandanya tudevelopa amahirwe bya content nabyo byajya mu bya content nabyo nta na kimwe rero kenshi we yasanzwe yumva yo ririmba urukundo rero yivuye ati mbe n'igiki nogira nta na kimwe chérie wanje ndakwitaho nta na kimwe baby wanje agwaye amahera konsoma ikintu cyose ushaka nta na kimwe ya ibyo nuko yaje cabandanya yidevelopa rero uwo munsi mwavuyeho mukoze igitero ca mbere cyane like mwakoze instrument gusa twakoze instrument n'ijya chorus yonyene uwo munsi ukurikira niho twaciye duhura na Rinoji turaca turabandanya Rinoji mugabo mwahuye nyine aziyo project cyangwa nawe yaraje mu bindi bintu nyene bijasa biba bihurirana tu barahuye bavuganye na master ico gihe master yaramupfonye amubwira ati je bugenda afite ikintu gikaze vraiment ntegereza ko hashika master amubwira ati ikintu kirakaze Rinoji yashitse ari show yashitse ashushe vraiment shika dutamo vese nyene ishushe nyene yararyoherewe nawe kandi nyene isongira akazi dusubire mu gato ya Rinoji ashika master yari yakoze chorus ya mbere chorus yonyene yari yakoze chorus ariko ntiyari bwakore ubwo ya vese ya Masterland yayanditse bari kumwe na Rinoji mu mwanya umwe wese yarashoboye kuja akote ari concentra Rinoji yaragiye quelque part ahandi hantu Rinoji kenshi nakunze kwandikira muri studio asohoka hanze gatoya agafata akayaga hanze yandikiye henga kandi ubona ko tufite espace nini yandikisha ngaho hejuru muri etage aduga ngaho arabanza ari inspira gatoya yumvise idea yaduze hariya hejuru niyo yagiye kwandikira yamaze iminota ingahe yabanzeyo nimba yamazeyo mwanya gute ari nka 20 yamazeyo 20 minutes master kesha kunda kwandikira muri studio gusa nawe mu mwanya yarabanje ari inspira gatoya arabanza arasohoka master nawe sinzi handi yaciye agira bagiye ahantu hatandukanye umwe yagiye Rinoji yaduze hejuru master nawe sinzi handi ahantu yagiye gas dufite espace nini ngaho umuntu ashaka kwinspira aja n'ahandi we nka producer ubonye bacomotse uyumvire bwatabacyama ciye bandanye bakonsantre nese kuko nari nzi ko umwe wese mu mwanya agiye kuzana ikintu nje navuga nti ifo ko bagiye kuzana ikintu ifo ko nanje basanga ko fisi ikintu sana nanje ndi tayari ni wasanzemo ariho aragasohoka avuga kije gatangura naciye ndagakubita muri niho natangiye guhama process nakoze bagashizeko yaci basara kabisa aravuga ati ubwo nyene umwe wese nyene eshoma umengana bari abamvubi aravuga ati abanza yadutamo ngo nikicana ngo ubona ngo cona kwica ngo ntukibone icicaye twese turasara yumva imwo amajambo akaze nuko vyagenze hari akantu bavuze ati Rinoji nakunda kwandikira muri studio kubwa nk'umu producer yabaza ko biva kuki kubwanje ahubwo ndabikonsiya n'abantu benshi kubwanje muri studio uba uri dérange
uraza kwitaho vibe gusumba amajambo. Oui, ça c'est vrai, vibe iraryoshe, ni vyiza ko vibe iryoshe abantu, nimba naho uri kuririmba indirimbo iri emotionnel, ni vyiza, ariko abantu barakeneye message, mbese barakeneye uriko kumva ikintu urababwira uriko iki like uravuga. Nico gituma murya mwanya je ndamubwira nk'umu artiste surtout nk'abantu bakunze kwandikira muri studio, kenshi turahera ku mamelodi, ndamubwira nti wewe ntiwishingize imelodi, yego ziraryoshe gusa n'amajambo turiko turavuga, banza wandike amajambo ku buryo naho umuntu yoyasoma, habamo message like umuntu yoyasoma ata instrumental irimo, ata na beat irimo, kuko kenshi hari igihe hari abantu beat ifuka n'ama effet dushiramwo ibintu bikaryoha gusa umuntu yavyumvirije, mais par contre akabura ikintu akipinga, kuko ukaza gusanga instrument niryoshe gusumba amajwi, ahubwo yeah. ukumva umenga wowe amajwi yiwe yovamwo ukaguma wumviriza beat gusa canke n'amajwi akaryoha gusa umuntu akavuga ati naryohewe na melody finalement numvirije iki, bakumva ati wakuyemwo iki, akakibura. Sinzi ko gitahuye ico kintu. Ifo ko umuntu yumviriza indirimbo akagira n'icyo asigarana ku buryo n'amajambo yonyene ata beat atariko aravuga yanditse honyene ashobora kuvuga ati amajambo ni meza, aya majambo arimo creativity. Nico gituma bisaba yuko umuntu ari wenyene ashobora kuvuga ati ndiko ndandika text, nta vibe yitayeho kuri lyrics yonyene, lyrics y'indirimbo ashikanye muri studio aca bishira muri melody, ashobora kuadapta ibintu bimwe bimwe, niko nyene biba bimeze. Yes kabisa, ndibaza mwabyumvise bakozi ba Light TV, ndibaza murumva ko ngene muri studio, ndashaka mumve ingene muri studio ibintu biba bimeze. Murabona umuziki usohoka ariko ntimumenye mbega umuziki wanditswe gute, wakozwe gute. Dusubire muri studio gato ya my brother, gute wosigurira abafana ba Masterland na Lino G kuri irya ndirimbo, ni Masterland yari ameze gute muri studio, ni Lino G yari ameze gute muri studio nk'umuntu waba recordinze? Irya ndirimbo burya yaciye ahantu henshi, ico gihe twarayitondeye vraiment, muri studio gusa hari show, hari hashushe vraiment, hari vibe, hariho n'abandi bantu nyene bari baryohewe nyene yari ifise, ubona nyene ko izovamo ikintu ciza. Yego rero nibuka ama process vyaciye bihurirana nanje, imitima iryoshe ifise na sound nziza, donc mu mwanya ku bantu bavugiriza muri boîte surtout ma speaker manini, hariko aravuga indirimbo y'umuntu kanaka igikaca yinjira, ucumva difference. Ndibuka ico gihe irya song nayimixinze mvuye kw'ishuri, kw'ishuri ico gihe ni nabanje kwiga online, hama ico gihe niho baci dukora ikibazo, ca ndabaselectionne ku bantu bakwiye kuja kubandanya, nanca ngenda ndavuga ati isonga maze ariko arambwira ati isonga ndayikeneye vyihuta, ndayikeneye vyihuta, ndamubwira ati bro yikeneye gusa unse ko ngiye kuronka valeur ajoutée kuri sound, kuri ifise qualité nziza. Ico gihe nari mvuye kw'ishuri, none namubwira ati rindira gato, ico gihe nshitse rero, kuko ndibuka naje n'ibintu nari mvuye kwiga naje ndabitestingira mu ndege, ndabitestingira kuko nari ndabishuhiye. Waruvuye kuvyigira muri gihe? Nagiye muri Côte d'Ivoire, Abidjan. Ico gihe nari maze igihe ndiko ndiga, ku buryo nari impatient. Wari wagiye kwiga nyene kijanye na production? Mix mastering, mixage na mastering, undi certifié. Ico gihe nari maze igihe ndavyiga online gusa kubera tutagiranira contact, ari ibintu kanaka utarafinaliza. Ico gihe niho ncavuga ati ca turahura n'abandi ba producer nyene, ico gihe batoye abantu 8 muri Afrika. Batoye wowe nande like? Nabuze mu gihugu batoye umwe. Mu gihugu kimwe mu Rwanda batoye? Mu Rwanda ntaho batoye, muri Congo niho batoye 2, aje no muri Nigeria hari haje umwe, no muri Togo. Ico gihe n'abandi nyene bahariye muri Côte d'Ivoire, ico gihe kuko twararungitse song tumaze gukora, bakumva ati uwo twumva bisanzwe vyegereje, ati naba aba rero nibo dukwiye gushira ko nyina. Wowe warungitse mu ndirimbo warungitse indirimbo narungitse ni indirimbo ya Estarish yitwa rimwe gusa, niyo wabahaye? Ndarungika n'indi amaso yanjye, iryo song nayo ifise sound nziza, ifise sound nziza cane, barayikunze, batubwira ati ikintu twatumye tuca narungitse nka song nka 3, iryo song gusa iyo barayikunze. Warungitse irya Estari, yindi warungitse niyo? Yarungitse n'indi
ya Adric Hakim iyi. Hakim yaririmbanye na Mario Kids Mm. ivuga n'abisi bose umemukira ya nijya Iyindi urumvise warungitse. sound iyindi narungitse song zari kahisa kuko iyindi narungitse ni Esther nyinshi nyene Esther nyinshi ivuga sindayibuka neza twe twumvise indirimbo nyinshi usanga byaducanze isong ya Esther nyinshi nyene iherutse gusohoka isohotse vuba yari kumwe na ni wenyene yari wenyene ni mu nyuma ya rimwe gusa niyo ndirimbo yaciye akurikiza ya iyo song rero niho wumvirije sound yayo nukuvuga Masterland yashaka kumuha indirimbo kiri hariya ahubwo yashaka iyo programme ntiyari irimo iyo programme ntiyari irimo je ko ico gihe nari nakoze ikibazo kwari juste ari ibibazo bakubaza ukishura kuko nayisanzwe niga online gusa nari nzi ko bizobereye kuvuga indirimbo mwayikoze utaraba nomine exactement hama rero kuba nomine indirimbo mwarayikoze nzi ko noyimuha nkejo baca barakunomina byari preview yuko isohoka mu kwa kane hama rero bamaze kunomina nangiye ati oya tubanzureke tuza manzi ndagukora ikintu gikaze gusa rero c'est différence ego na au début nasanzwe nkora ibintu byiza gusa kandi kantu kiyongiye ko kugira n'umuntu wese ayumvise avuga ati I mean c'est poids il wide il strong il clean ya nka professor cyabitahura kabisa umukunzi wa Lino G uwo musigurira gute Lino G muri studio kuri micro like Lino G vraiment atombutse nico gituma kenshi strategy nakubonye akoresha aza muri studio ari direct ikintu aracitondera nakubwiye yuko mu kwandika imistari yabanje araduga hane yavuze ati mundindire gato mundindire ndaje yaje akora ibintu bikaze yatwikiyemo vese turavuga ati what twese twararyohewe cyane mu mwanya navuga ati vraiment murakoze amateka icyo na master nyine yari yatwitse arakora vese nyine hari vibe ishushe cyane bose ijya ndirimbo ukiyikora nk'umuproducer wayikoze wari uzi ko izokundwa bingana guca nk'ukurikira kundwa uno munsi amakazi turiko turabona nayo ndayiteze kuko ni indirimbo nziza quand même ni indirimbo kandi itandukanye kenshi urumva uri ku isoko rifo ko umuntu agira ikindi kintu gitandukanye kandi ufite sound nziza ndazi ko ari ibintu abarundi bakunze gusaba cyane gushaka kuduza karite mu mwanya mu ndirimbo ziriko ziravuga sinzi ko ufite amaspeaker mu mwanya mu ndirimbo zasohotse niyo ya mbere ufite karite ngaha kuko donc ni karite donc irengeye urwego rwa Afrika kuko ico gihe twigishijwe n'aba engineer doso bakaze cyane ba USA nibo baje ukuvuga ubure mu producer mu Burundi dufise bakaze bazi ivyo apana bamwe batomboza bazi ivyo bakora apana bamwe batomboza nibaza mwabyumvise yuko rero FIG urumva ko ibyo yakoze cyangwa ivyo akora Renault abifitiye babyita impamya bushobozi siko babyita my brother yes tugira ngo nyene my brother iyo bavuze music mu producer wumve ki brother umuziki ndumvamo ibintu byinshi icambere umuziki n'ubuzima umuziki utahari ngaha ku isi niho kenshi umuntu yoshabona ico arico hari abantu benshi bakunze kwihenda umuziki ugasanga bawunegrije surtout dufite nk'akarero urakunze no kubyumva mu ndirimbo nyinshi ngo umuhungu aririmba ngo bariko barakunyankisha ngo jende umusanyi izo histoire amaze kuzumva antuka cyane cyane ikandi bijya n'ivyo ari nk'amafamiye avuga ati ugiye ku musanyi wewe kweli ariko par contre bajya abantu barafise réseau bafise réseau kuko abasanyi benshi ari abasanyi peut-être na génération yarenganye arafise réputation mbi y'umunyifato y'ukuntu benshi basanga bitwara nabi ico nibaza ko atari ikinyegezwa nawe sha umwotsi inzu iriko irasha ico gihe yariko irasha vraiment bari bafise inyifato mbi kuko
kuko niho hantu wasanga ngo ibintu vy'amadrogue ngo ibintu vy'amashi urumogi urakunze no kuvyumva no mu ndirimbo banabiririmba rero ico gihe gusa ubu niho biko biraba professionnel bisaba yuko cyangwa umuririmbyi afite discipline kuko yareciye kwishuri kuko kiya gihe wasanga ari umuntu kiya gihe ndibuka bumva ko kuririmba n'urumogi kuririmba ni pocket kuririmba ni just wasanga nyene ibintu bumva biri bizarre nibyo abantu bumva ko ubigiza bariho buri umusane ariko no munsi biri different no munsi umusane arambara costume no munsi arambara cravate ugasanga just looking bien exactly yes akajambo kanyuma brother wabwira abantu like abakunzi b'umuziki muri rusange cyangwa se abaririmbyi bose muri rusange ko ufite uburenganzira bwo kubwira abaririmbyi kuko bivanye nuko uri umuhinyanyozi w'indirimbo zigiye zitandukanye ufite n'uburenganzira bwo kubwira abafana bumviriza za ndirimbo wakoze akanyanirwa mabara cambere nobwira premièrement ijambo shogwa aba artiste ijambo rivuga ngo mu artiste wese akwiye kudevelopa tala yiwe apandi yabonye ku bandi kuko ndibuka nka jewe ari gihe nko muri 2023 hagiye hashobora kuza umu artiste akambwira ati bro shaka ibi bintu ubikopye uku nyene shaka ibi bintu ubikopye ubu nyene kandi ivyo bintu vyarigeze kuba cane ngaha byatumye je gusa ico gihe naravyanse naco stabwira ati kwikopya no bishobora ivyo gusa par contre haragizeho dutanga ikindi kintu gitandukanye ubu deja ibintu vyabaye akajagari AI ziko zirakora imiziki ama trend urayabona rero bisigura iki umu artiste agitomboza biramugoye mwabasitani mu gitomboza muravyumva si jewe ni producer uko nukuri nico gihe turimwo bisaba yuko umu artiste benshi bakunze kuja nko ku mbuga ikindi kintu kiko kirica ibintu n'izi mbuga aya makazo sociaux ashaka kubona akantu nk'akarero haravunye iki akantu ngo mbaho nyamba vuga wambonye exemple ni trend yo ça c'est vrai il ni comédie c'est musique mu artiste ego cyagenda muri studio wambonye aragakubisemo nyene aragize nka refe yam wambonye mais par contre kubera bisanzwe biri kuri trend biraza gupasa ariko finalement naho cyatwitse umuntu ari yerekanye ko atacarimo ari vide nta content agira donc il faut que trend yose ibifise valeur igusigira rero abantu bakunze kwitiranya trend na musique nziza mise y'abasani bariko bariruka cyane kuri trend nico gituma bitabandanya nka TikTok dufata nk'akarorero trend mari iminsi 5 bro ariko umuziki ni ubuzima ni ikintu gikwiye guhindura ubuzima bw'abantu benshi nico gituma umuntu atari ikintu cyo gukinirako igishavu je ndarifitiye aba artiste benshi ashaka kuza muri studio hari indirimbo je nanka gukora agaza wapyo nazo gukora kamubwiye ati agasubira inyuma kamubwiye ati nayo nkora so turahindura gusa kenshi ntabwo turabipfa kuko abayumva ko ndamufitiye abakora mubwira ukuri kandi shaka iterambere nta gwanko ruba rurimo ahubwo no kugira gusa akora ikintu abantu bazumva hama bagira ico basigara exactement ahubwo cyane yewe kimusigire valeur kinamutejasa kinamukura kimushikana hanje kuko birababaje kuba uri umu artiste ugakora indirimbo 5 atani imwe iragukuranga gushikane haje urumva yuko abari eshek yes ndibaza wabyumvise rema brother reka ndagushimire sana my big brother wakoze kuduha time ndabwira ati asante sana naje ndabashimiye cyane naryohewe twagiranye ibihe byiza kabisa twayazi neza n'abafans twababwiye ibintu byinshi nabo bafite ico baduterera ifa kuba tubwira amayide yabo ibyo bashaka bize biradushikira niho umuziki wacu en general tutazokora ibyo dushaka gusa dukora n'ibyo abafana bashaka bibafasha exactement yes bakozi ba TV reka ndagushimire sana remember to subscribe kugira ngo uzurabona professional interview waje kurumva kuri micro my name is radio promoter asa promoter bose mu gihugu ata papa na mwana kugira ngo mwana habaza ko papa twari kumwe na FIG kuva muri Master Music yakoze umuzigo yakoze nta na kimwe nawe nimba warakoze subscribe reka ndabwira ati nta na kimwe we love so much dusubire ubutaha ciao ciao nta na kimwe Bom
Imutangwa muri Roy TV. Ibi byose tukaba tubikesha umutama w'amateka bita Roy wubahwe. Icyo utarabona uterekwa no kuramba. Ngwino unyaragase duhuriye muri Roy TV.